imbaraga zawe sinziza kuko ibidashobokera abana bawe imbere yawe bizagana imigambi yawe sinziza imbaraga zawe sinziza bidashobokera abana bawe imbere yawe birashoboka. Ikomera amashyi aguze cyane umunsi umunezero umunsi udasanzwe cyane. Amen. Abashimisha mu turanze umuririmbyi ibidashobokera abana n'abantu imbere y'Imana birashoboka. Hariho benshi babyifungije kugira ibitobora bikabona rero bugaherera muri izo ntebe Imana ibifashe. Tukomere amashyi ababishoboye bashire ikirahure hejuru. Nuko rero muri urwo rugo kwa Edison na Odeta ntihakagire ikibura, arico kunywa, arico gufungura, ari ikiyago, ari ukwakira neza. Imyaka n'imyaniko, imyaka 80, 100 bari kumwe n'ibyo tubumije. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Jumelo nafurahi, jumeli najidai. Moyoni futa mimi na wewe kwa jana. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Like it's a vita, let me be a Superman. Let me be a Superman. Alinatamani kujua akufunza aliumani. Wanafunzi shule metia baada nimehuwa zile chocho zako mtani. Acha wasikumeni wala moyoni futa
kama mapenzi ya kweli furaha ujani, just follow me, follow me. Walokutesa na kukufanya silani, wasioni. Follow me, follow me. Umeshafika tu uno mugigo no munsi urubanza nuko rwa sentare mugabo uyu mugigo ukomeye gose ego birabanka yu ivyo mugira mubone ngaha ibintu bizima kurasha gushikiriza ka isegonda ndazi kudakunda kuvuga ero wavuga okay sawa tugira amahoro tutanize kurandira turamuzi ko Edison yahoze ari umwe mu bamenyesha makuru bamye bashikira kanye mu kazi kiyoza zo korera abahanzi n'abahanzi kazi kirafika okay Natasha abicishije mu muryango wiwe yahisemwe nabo nyene ku gutanga agastock ifungurwa zizofasha n'umuryango kumbure muri no periode y'ubuki ego rero mukuru wiwe ari ngaha mukuru wa Natasha niwe agira atange kano ka envelope hama bigende neza cyane murakoze ico yagiye kuvuga nuko rimwe n'amazina ngahe n'abafinzi rimwe n'amazina ngahe adisinjo sokwe igiharuro kimwe n'amazina ngahe angahe uwo abitoye nibakumpere kado ameweza amashi menshi rimwe n'amazina ndatu amahera yo muri yo nurimwo mifuko y'agati amashi menshi rero arakoze ndabana akaba ari umwe mu baririmbyi bafite umutima mwiza bashobora kugira ico bashikirije murazi ko uduhaye urugero rwiza urabona ko inyuma yawe hari abasore n'inkumi batari bake ibintu byiza utweretse ibintu byiza udutanguriye ni byiza cyane kandi uraduteye iteka nka mukuru wacu uraduteye iteka nka mugenzi wacu rero nta byinshi babivuze mu rusenge anza turindire ifoto ifatwe Edison si umuntu asanzwe muri iki gihugu Edison sumesha amakuru asanzwe muri iki gihugu numesha amakuru afise intererano ikomeye gose abamukurikira kuri Facebook barabizi leta araronse umugabo umukozi kandi yahezagiwe Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mpagaze ngaha ku izina rya Fondation Ngoga Patrick. Nje gushima. Akanyamuneza mfise kenshi. Shimira. Ndayaho kuri iyi ntambwe ati. Nuvuga yuko na jewe yayinshikanye ko ngira ko ndanasaba odeta wiwe burya Edison akunda cyane abantu bamugaye
rero ndakwinginze umutima afise aba ari uzokwamana nawe ukunda abagendana ubumuga. N'inshiki wawe ndakwinginze ntuzonsabe ngo nkure ibirato kuko jewe ibirato byanje ikabutura nzoza gusanga nkora ikabutura. Ku izina rero rya Fondation Ngoga Patrick ntarandiriye bantumye ati Ediso, benshi barabizi ko Ediso ari yiwe nka jewe yonuvuga yamenyekanishije niwe mu bindi ashira ahabona aravye ibindimwo aravuga ati umwana w'igihugu ntashobora kugumana izi mpano zimurimwo direka ndamuvugire. Benshi barabizi sino kwibona birondagura. Fondation Ngoga Patrick yambwiye Ediso kudatwe ngo no muzi ndagenda kwanza umurabe nimwamara kuruhuka mwambwiye ati muri ya ntara ya Burunga ati bazobamazayo iminsi 2 bo bari bayivuza mu gifaransa ngo deux jours, iminsi 2 unwa utya ukuyakuye umwamikazi wawe wongera wiruhukira. Sico gusa ati no muri Fondation Ngoga ibikorwa umarangurira tinaho nyene niwamara kuruhuka imbere yuko uja muri vacances gutembera kuraba ibyiza by'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ati uzobanze uko nyene mufatanye kujya mwarahiye muri babiri dogido. Haba muri Fondation Ngoga hari agakimanyi kiteka batashoboye kumbwira ngo ndabivuge ahanya naho nyene bazoguha. Sivyo gusa kubyo wakoreye Fondation Ngoga Patrick ni byinshi, ku rukundo tugufise ko ntitwaje imbere yawe kugira acu tuhavuko nyene ngo twarase byiza kuko ibyiza bijana n'ibikuba. Reka sabe abo muri Fondation Ngoga Patrick n'umuyobozi mukuru wa Fondation Ngoga Patrick nawe nyene ari ngaha. Turabizi ubu kugiye gusangwa ugendana agasashe ntitwakuva imbere rero guco ndabasabe bashike ngaha kugira tubange n'ifoto tuza gupostinga igatafoto nta cabaye. Sanzwe nzi ko ufise akanyamuneza none kagiye. Isingene bibereye kuraba, isingene biryoshe, icumbira mu ijuru uko bizogenda. Isingene bibereye kuraba, isingene biryoshe, icumbira mu ijuru uko bizogenda. Ya imana ni nziza cyane. Igisoro ndayaruze aho muri Fondation Ngoga bamaze gushika. Karibu wa mwanya nguyu dusabe protokoli cegera ngaha idufashe kwakira abavyeyi bari hafi. Protokoli karibu protokoli bashike banje barihe banyaragase bashike ino kugira ngo ucubahiro c'abamama bacu n'abapapa bacu abasenge bacu abadata bacu karibu abandi bashike bacu banyarutse.
Sure. Akula. Veio? Manini? Eh? Pata msosi bana. Fruti, meu hippie. Kwa jisonda yao. É.